mupfaso ndagukira gake uru nubwo rw'abakozi b'Imana abakozi b'Imana barobanuwe batoranijwe mu bandi basizwe amavuta je nari muri chambre ariko nditegura kugira tuje muri kirite na sister nta musuma nigeze numva nta muntu nigeze yumva akubituruki n'ikindi cyo no kubyira naho uwo musuma yo kwinjira ngaha uru nubwo ngaha iwacu dufise mpemu yera bivuze umuntu wese ari kubinira ijambo ry'Imana ajya kinjira ngaha acasha yaba umusambanyi yaba umusuma umuntu wese akora ikimana itagomba ashitse ngaha shasha sister wari wamubwiye je namubwiye hari vraiment nta musuma yinje nibaza bakubeshe none ni wamwiboneye cyanke bamukurangiye umuntu abimbwiye kandi yihenze urupangu yo nshuti y'umusaraba mpore cyane ibikubayeko nivyo bibako nabandi urya yakurangiye usanga bakorana bowe barashobora kukurangira ku rundi rupangu kugira bamuha amahirwe yo kubarirutse aho rero ni uyakira ufata umutima wawe uwuningishe wiyakire kuko nimba ari utuntu bakwivye ntatugiye kubona mada ni kuri wihangane cyane abo nibo bateka mitwe bo ngaho kwibarabara abo usanga nibo bakugize ko ubwo wescro ni kuri wihangane hewe tubanguke no kuri jewe ndiko ndacererwa cyane kandi uno musari jewe ndongora sister nubwo iki kibazo cy'uyu mudamu turiko tukifata minenegwe hari cyo nkemu yari karavugana na jewe kuba uyu mudamu rero urazi ko ari burongoye uyu munsi nyaragasa singabiri ijwi rya nkemu yera ngira icyo nkoze ko uyu mudamu kwiki kibazo ciwe urazi jewe reka nihute kuko nije ngiye kurongora wowe sigara uravugana n'uyu ivyo mpema ariko arakubwira uransangayo mada wihangane hama igitumye ndakuzana ngaha sije ndakuzanye ngaha ubu mbona ngaha ndi igikoresho camwe muyera asante sana baba iri tuze mu mutima muntu w'Imana washitse mu nzu y'umukozi w'Imana aho ugiye kwibagira imiroho yose wari ufise aho ugiye kwishurira imyenda kirisa parabos haleluya igihe narinda kiri hajya muri kumwe na sister nakuravye mu maso ndabona mu maso yawe hijimye ndabona kubuza umunezero ndabona kufise irungu mu mutima imbere yuko uza narindyamye nariko ndagira inzozi izo nzozi zisa n'ibintu waruhishije kumbwira nariko ndabona umuntu yaragiye kugwa mu rushimo runini ikinogo kirekire kitagira iherezo ico kinogo harimo induru nyinshi ariko haza ukuboko kuramukwega kuramushibura agwa idaridari ariko ntiyashoboye kuvunika nawe nshoboye kukuraba ukuntu wasiguriye ko umusuma yakwivye akaza ariruka gutyo bakakuyobesha bakakubwira ko yinjiye ngaha ndiko ndabona ko hari ikimana hari umugambi Imana yari gufise ko kugira ushobore guhura n'umukozi wayo kugira ngo mpemu yera ashobore kukuyagira amajambo yiwe Yesu ashimwe vuga amen ndiko ndakuraba usa nkaho warugiye kwa muganga rero igihe wari kuriruka wiruka ku musuma gusiga uburya ntibariko wiruka n'umusuma oya ubu uri kurandaba iri jwi uri kurumva ntiyumve ko ari iwanje iyi shusho uri kurabona ntubone ko ari iwanje
ubo ni mpemu yera aka kanya ni mpemu yera rikarivugira avuga amen mpemu yera mukorokora umuntu ntarabimukikije yoshobora gutikiza amatungo yawe yose ikabomora etaje yawe kugira ngo ikurokore wewe wenyene rero ico mpemu yera yarashatse kukuyagira ya papa mpemu yera yari karanyereka yuko ufise inyatsi urarondera amafaranga nturonka kiti satana bose hari abantu bakugeramiye mubana hafi urose udufaranga dusha tuyoka urakora kandi ugakoresha inguvu zawe zose ugashiramo kwitanga kwawe kose ariko aho hogeze kugera ku kintu ukeneye hagasha haza uruntu runini nyabwo ikigeragezo rutumusha usubira hasi wewe urasenga si cyane nariko ndakubona aka kanya nyine tuvugana nariko ndabona uruhome rw'umwijima rutuma ntakubona neza bituma isura yawe nariko ndayibona neza bivuze wari umutima wawe mpemu yera atari karabona neza kuko uyu munsi waguye utakigira aho usengera utacumva amajambo y'Imana utakija mu makoraniro amwe n'abandi rero umuntu w'Imana inshuti y'umusaraba izo nyatsi zigiye guhera mu izina rya Yesu hallelujah ya ra nariko ndabona ikimenyetso kinyereka yuko ufise irongo nariko ndabona wicaye ahantu igihe nari njyamye ariko ndagira inzozi wicaye ahantu wenyine wicurikiriye usa nk'umuntu ari mu irungu ariko mgema rafuze ya rapa da ego ezogenda rikiri santre bose ya krasa pata katikiti rikiti rero mwigeme w'Imana vuga amen mpemu yera arantegetse ko mbwirizwa kuza kukugendera mu rugo rwawe nkasengera inzu yawe nkasengera imitungo yawe urafise diplome urafise akazi hari umukozi mutabanye neza ku kazi aguma guteranya n'umukoresha wawe niko biri ariko ibyo bigiye guhera ngiye kuza kugusengera sengere diplome yawe urafise abana ndabona basengere niko ndababona nabo ndabasengere kindi nacyo urose akanya uzohora usimbira ngaha tugira isengesho dusenga kugira ngo ubashe kugirirwa neza kuko haravuga bati umunyeshuri mwiza n'uva ku ishuri ashitse muhira akagira kareviziyo haleluya data wera mu izina ryawe ndakweretse umwigeme wawe uramuzi kandi uramusobanukiwe nabona rero gamwana wo gahanga kozeko basha urabona wakize wateye mitende nabona ko usigaye uriti n'amabuye ababyeyi harya bakurungikiyemwo kiba giheze hajya ntusubiramo kugira ngo urasubira kugorana ngo uragwaye ushitse kwa gahanga aha ababyeyi bakoze n'ukuri sidakora ntubonaga bwana yo narijabutse mwana mama reka kumbwira ibya gahanga hamwe n'ibyo by'ababyeyi we hari ibintu utazi uzi uko byagenze mama
inyuma y'urushinge baguteye n'umuti batangiye kuguha tugishika ndabona ugarukanye akajisho. Bene ndagusabye umbabarire ukuntu twagiye turabita abarozi tubita amazina mudakwiriye hano mbona ibimaramare byinshi nabuze naho nkwigwa. Erega warugiye urazi ingene waruremvye. Ibipimo bagufashe vyerekanye yuko warugwaye malaria na infection mu maraso nivyo vyagira biguhitana. So ugira inama rero iyi miti ngende uyifate neza uyifatire ku masaha kandi ntibagire no gufungura. Wakoze cyane Imana iguhe umugisha. Ikindi naco numvise ko bakuzindukanye kwa Rumenyi we n'umuryango wawe murakwiye kujijuka vrema. Mama uko niko byagenze. None basanze urwaye ikiga mwana? Mama bantoye malaria na infection mu maraso. Ibyo nivyo byagira bingandagure. Twishinga kuvuga ngo nabarozi ngo nibo bagira banyice tubita amazina atariyo. Ariko ujya mukobwa yabyirutsemo byose aramfasha njyana kwa muganga. Imiti yose niwe yayindihiye. Atabawe rero mama mwari kwasanga umubyimba namaze gucikana. Icyari kibabaje nuko inyuma y'ubu buzima bwose mwari kubata kwimiragwe mubita yuko ari bo banyishe ngo bandoze bakatuma ncikana kandi ari bujuju bwacu gusa. Munyakigongwe ushobora byose uko nyene ga mwana niko byagenze. Munyakigongwe ndumiwe nta kindi subiye kuvuga nagahumira vuba. Kirinyota nera wanje Nera uyumva gute? Nyene numva kayaga mu mutwe tu. Wumva kayaga nyene ko karaca mu mutwe neza. Wibagiye zanduru zahariye. Yo zige umuntu arenganye iremba arazibagira muga ari tumbereye ziba zitangoye. Shanera impamvu nakuzanye ngaha nukugira ngo nyene akayaga gace mu mutwe burya rimwe na rimwe mu buzima duhura n'ibintu byinshi bitubabaza. Sinumva ingene no gushimira by'ukuri nakuze numva bavuga ngo inshuti y'ukuri uyibonera mu magogo. Nibaza ko cyari cyo gihe cyanje cyo kugira menye uburemere bw'uwo mugani nukuri Imana izokumpezagirire cyane. Nera je noshimira ahubwo nawe nugirirwa amahirwe Imana ikaguhindurira ubuzima uzofasha umuntu umwe canke babiri uzobushimiye. Hanyuma Nera Imana iguhumugisha kandi ndazi ko ubwo buzima urimo buzohinduka ariko buraca bugacana yandi. Ego mbe nyene ntubazi uzosubira ibujumbura ryara banze somera imwe hamubone kumbaza. Nera burya rero abarundi baramaze ngo urubanza rumwe rumara zibiri hamwe kukuzana ngaho kugira ngo wumva akayaga gace mu mutwe uruhuke harimo no kugusezera. Burya sigaje amasaha make hano uca ngenda. Yo Benisa ntihari bwagere kugenda uradusize. Yo Nera humura ndazi neza ko bishobora kuguhungabanya mu mutima ariko humura uri kumwe na Yesu nzokomeza ndagusengere nta kintu na kimuziwa kandi ndazi uyu mwiji murimo ibibazo urimo ndazi Imana ivyo bihindura akazuba kazokurasira. Basi ngusabe Ben nta kuntu wondonderera nanje akazi Bujumbura tukazogenda tujyanye nkaraba ko noruhuka uburemere bw'umuriro maze mu myaka myinshi. Wowe ukoze Ben.
Mama ke. Amakuru y'imisi. Hora, wowe wampevye vraiment nta soni. Sha umva, nari nkumbeye ruguru. Arazi ko ariyo nahora? None Beni ubu niho kiza. Iyi misi yose. Sha nari narashimye cyane, nari ndabakumbuye cyane. Erega iyo umaze gukura aha mukagenda muheruka hamara imizi n'abandi baraheba bakarambirwa. Uravuze rero ngo nzigenda mbere nane ni wacu. Sawa naciye ningarukira. Sinzi abantu numvise bavuga ngo nimba hari umugani nimba ari ikirano n'iby'imigani si ibyanje. Ariko akantu narakumvise ngo wanga kubwambarirwa giriki. Ati umukuzi. Nawe rero ivyo birundi ukuye ruguru mana yanje umunsi n'imigani gusa. Ndiko ndiga. Bisobanura ngo cyo wantumye nagikoze. Umukobwa wantumye nguyu. Beni. Cyoko nagutumye umukozi wo mu nda mfasha nenka mbona nzaniye umukobwa kuzageze no kubaga ubona twashoborana. Sha mama ke uyu mukobwa ujya umunyeshuri ariko arahura n'utubazo twinshi cyane muri famiye ahitamo rero guhagarika amashuri avuga ati reka nje kurondera ubuzima niyo mpamvu ariko narafashe umwanya wo kumiga neza ni umwana mwiza ni umukristo. Beni urisiye umenye ko amakosa yiwe yose azoca kuri wewe. Oya umuntu aragutse namwene nyoka araguhinduka ariko kubyo nabonesheje amaso ni umwana mwiza vraiment. Sawa muko karibu. Murakoze. Witwa nde? Nitwa Iratabara Nera. Iratabara shani ivyo. Ego ndibaza Beni se mwaravuganye vyose. Ego. Jewe rero nkunda umukozi afite isuku kandi akunda abana anakunda gusenga kandi ataburyage. Nukuri byo nta kibazo. Si gusenga gusa nawe azogufatiriza. Ewe iyo mitima ngiziganya abantu baki. Eno ndashonje turashonje tugaburira. Reka uyu munsi jewe ntabyo guteka. Kakenzi kubera kaza kwirwa ku ishuri n'umugabo si hari rero naciye ndavyihoza byo guteka ariko we nuri umushitsi genda muri frigo urabe ibyo uteka hama ubwire. Muri frigo hasigaye habaye ibyo kurya canke habaye ibyo kunywa. Oya. Ejo nari natetse ibiharage n'imboga ndabishira muri frigo kenda rero uca nimba burushusha mu cumbi. Nta kibazo kanje kwicumbira. Cyo munyerekera n'icumba c'abana shiremwe ibintu vyiwe. Nera. Ana wanyumvise. Wapi nukuri. Erega ibi vyombo tabishavuriye sinobiheza vuba. Naho ba wabirundanije. Uzinduka kugira uheza akazi hakiri karonka n'umwanya wo kuruhuka. Mabujana kuri ndazinduka. Erega biba ngombwa ko mbanza gukora isuku ryo muri saro haba hagaragara ibi navyo nkabiherukirako. Oya nta kuzinduka wabwe wenda amaze kubona ko no kuryamira uryamira gatoya. Ya nawe. Iciza byo bakuri wowe kugira unyarutse ukora akazi n'ingoga ha mu ruhuke. Hanyuma Nera jemba na umenga wamenyereye mu gisagara uja gusenga ukizana ukaja gutembera byose jemba na aramahoro kweri wamenyereye nawe sigaho usa neza basha. Amazi n'utuvuta twibujumbura byagufasha umenga usigora sinka twego umenga ntatubona. Nta birenze ariko. Gusa rero Nera hari ikintu nari niyumviriye kukubwira nyine ariko ntubwire ngo ndakwinjiriye mu buzima burya umuvyeyi asa n'uwundi. Aha mu gisagara ntubona hasayangana ariko hari n'umwiza mwinshi ku buryo ugiye nabi uhava n'imbwa yiruka. Mama Kendi kunteye ubwoba hari cyabaye? Oya nta na kimwe cyabaye nyine impanuro nk'umwana wanje nyine nk'umuvyeyi
nashaka kukubwira uko uzogerageza gukunda umuntu no kumwubaha ako uzomubwira ko n'amakenga menshi kubera ko ntaco reka tubireke gusa umuntu wese umubwire ko amakenga sibyo yo humura mama Kendi je burya ubwo mbona ndazi canzanye kandi ndakuze nahuye n'ibintu byinshi sawa ariko ku mwana w'umuntu hamazi ibintu bishasha ibyo wabonye n'ibyo wabonye ariko ibyo utarabona nabyo ni byinshi nico gituma ari byiza kwamana amakenga kuko urazi ko ijambo ry'Imana ridusaba ritubwira yuko wizeye umwana w'umuntu avuma nzi icyo gukora kandi sindi impumye vraiment ndabona ivyo ntibigiraho ko amakenga nera ngo nturi impumye kandi ngo urabona harya ngo wabonye byinshi ndabona yarashwe mu jishosha ugisiyamana dushaje nico gituma nari ndakubwiye ngo wamana amakenga hari ibyo igikuru ntacyo ni ugusenga kugira Imana bari izokora idushoboza muri byose na cyane cyane uriza kwibuka ugenda gutora amata Nera ameze gute ariko Ben uracyabaza ngo meze gute ntavyo bona nukuri kwa kuntu nyine umurundi abadicabona ndabona urataka vraiment wow byakwera meze Benisa nukuri ngaha n'amahoro menshi nta nakazi gahari kandi wumve ko ndagushimiye Ben nukuri kuba maze base n'imisi ngahe atamarira rekera ku maso umutima wanje numva umerewe neza ubona hano gikije umukimwe ndakiryamana nkasinzira biro twazanyama najya sha nkarara mu ngondo z'ibitoke uyu mama n'umukristo ni umwana w'Imana pe niyo mpamvu nyene nagomba kuzana ahantu vyibura ugomba kuruhukira no kuri Imana ishimwe vyibura uraryoshe kuraba nta marira agatwengo wow Imana irahoza sha rero nenaguhevye sorry nashaka kumenya amakuru yawe nashaka kumenya uko umeze wamenyereye none nenda gukumbuye cyane ngo ndakubwira amahoro numva uko angana Yesu aguma yongeza muri byaravuze ngo aho gejeje ukora mwami mbaye ngushimiye yo nacyo ndayishimiye ndavyibutse ibyo nawe uravyibutse reka ariko Ben no kwibagira n'amajoro naraye Imana ishimwe uyu munsi vyibura hasumbejo hanyuma rero Nera ikintu canzanye ngahaye cyambere kwaruka kuraba ndabukomeze rumva kigira kabiri harana rosa karaka nubona nihuse kugaruka ntuzogere ngo nakwase canke nyine naguhevye oya aza barakaraka kamfatiri ariko tuzaturiko mu masengesho Imana ishimwe no kuri izobikora Ben no kuri ako kazi ahubwo ako nakaraka ugiye Imana izoguhe kontra ndifuza ko wotera imbere ugakurasha nawe abiwanyu muri ya muriro nta kintu na kimwe Imana idashoboye kandi kujya atakure haba Imana itokura umuntu nta nakure cyane haba Imana itonamushikana so ndizera neza ko ibyo Imana izobinkorera reka rero je namaze kubona uko umeze uratagase umeze neza ikintu ngiye gukora no gushima Imana higejeje ikora ibisigaye ikomeze ikurinde ugira ikiganza ciza hano uyu mama ntuzi umugore uzikomeze nawe umwana mwiza ukomeze usenge saha gusa hari n'ahandi Imana izogushitsa karengende uzikora urabutunganye reka ndaguherekeza biraryoshye kukura umeze ugatambaza ariko atemba ibaze sha Ben wamengo nije naranguye ibigeragetso nenga no guma ndakura pe
Nela. Nela. Nzanira amazi ngaho. Nzanira amazi. Icara ngaho tuvugane. Umeze gute? Ndashima Imana. Wabaye muduki? Niho nari nkishika mvuye gusenga boss. Niko mengo wicaye kure. Cyembora mengo urantinya. Kana pana kuzura mpamagara boss. Ndi boss wamugase ngo mpamagare boss. Nta kibazo nziza ndaguhamagara papa Kentin. Byo bani ibyo basi. Nta kintu ubuze no mu bijyanye n'iki afite nera ntabwo ndakubwire ujya nasanze uri umuntu mwiza nasanze uri umwana mwiza kandi nanjye sindi mubi ndashaka yuko uba hafi yanjye kuko kugira ngo unyisanzure ko ikintu cyose ubuze urambwira ariko urabyumva urambwira ndaguha kandi ibyo si ngombwa na nyoko ujya bimenya ukwiye kuzurambwira utwubuze ndakugurira ndaguha ukanyisanzura ko nyine niyo mpamvu ibyo byo kuzuramagara bose ubanza uvyihoze sivyo none papa Kentin